umuco wa Kristu. uragizwe ekereziya y'Imana hano ku iparuwasi yacu ya Miko hari abagenzi bacu basabye kuva kera ko bokwatirwa bagashikirizwa intahe y'abakristu mu guhabwa rya teka ntangere ry'ibatisimu kubera ko bigeze gushirwa mu muhango n'ubu basubiye kudutuma ngo mubashikire ku ijambo. Ubwo mwaritegereje neza murabona ko bakwiye iryo banga kandi bazorizigama. Egome aho ubwenge buke bw'abantu bugeza naho amaso ashobora gushika ndabona kandi ndemeje ko barikwiye kandi ko bazorigumya. Ibyo tutabona nabyo tubishinze Imana yo ntakamusoba isoma mu mitima yabo. Bakristo mwese muri ngaha ni mwebwe namwe ngirambazi mwebwe mwabatijwe muremeye ko twokwatira mu ibanga ry'abatisimu abo bantu babisabye kuva kera. Bakatekumeni mwasabye kwinjira mu mutamana w'abanyebanga. Ubwo murazi ko ari ukumira akabuye k'abagabo. Murazi ko iryo banga aragahambaye kandi urikibutse ko aba yihumanyije agahumanya n'umuryango wa bene Mana. Ubwo muremeye kuzorigendera mukajijura imenabanga maze uwarivuze akaryumako. None ikizokwama kibaranga mu buzima bwanyu bw'abakristu ni ikihe? Turangwa n'urukundo bene gufashanya na bene wacu. Nimuze mwese rero dupfukame twamaze kwambaza aberanda bose no gutezagira amazi y'abatisimu. Ariko rero imbere y'uko mwatigwa muri banga bitoroshe banza murahira imbere y'Imana n'abajyango ko mwemeye kuzoririnya kandi mukazoribangira ingata. Murahakamisha kandi ayobora neza idasiba kwangiriza n'ukwampanisha abana b'Imana. Murahakanye gukurikira ibikorwa byayo bihumanya abanyebanga bagahindana. Murahakanye kuzunganyiriza umusaya abana b'Imana kubadodoreza no kubasahura. Muremeye kwisubirako mukisangiza umutima mushasha munezwe ngo na Yesu Kristo
kwisubirako mukavavana n'ubuhumbu mukangiriza ububeshi ubukeba buteranya imiryango mukajijura ababajujutisha babasubiza kubyo mwari mwaremeye imbere y'Imana. Muremeye kurwanya umujyano urwango ubunebwe kuko ariryo soko ry'uburyarya bwose n'umudugararo amarira n'amaganya biraje ishinga abantu. Muremeye kugenzwa n'umutima w'urukundo n'ubumwe ntimube bacanamwo no gusangira na bose ibisose n'ibirura mwisunze Yesu Kristo. Muremeye gufasha abavyeyi bashitse mu zabukuru mubunganire mwongere mubigorere mu kubihebera. Muremeye Imana Data mushobora vyose yaremye ijuru n'isi mukayisenga mutayibangikanije. Muremeye Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yigize umuntu nkatwe akadupfira ku musaraba ngo dukire akabi kose. Muremeye umutima mweranda ekleziya nyeranda yagenewe bose kandi ishingiye ku batumwa umuvukano n'umuryango w'aberanda. Muremeye ko Imana yatugarukiye ikadukura ibuzimu ikadushira ibuntu mu kutwuhagiza amazi y'abatisimu. Muremeye ko abapfuye batazohera akagirire ariko bazoronka ubuzima budahera bagasangira icicaro na Kristo mwene Mana. Muremeye kuzogumya ibanga mukabicirwa rimenetse mu kugendanira Kristo mukamugwanira kuko yadutetuye akatwuzuriza n'Amana se. Nimwaba mwemeye ivyo mudatekereza umuryango wa Ekleziya zerukiye hamwe n'aba baryango baraha turabakije yombi kandi turabubahuye nimwegere mwiteka mumira kabiri k'abagabo musangire ibanga nabo ariko mwibuke ko uwuzorimena azobahemuza. Oh,
Thank you.
iri tara ryaka rizokwame ribibutsa Kristo we muco w'abantu bose. Muheze muzigama amabwirizwa y'Imana mutanga n'akarorero keza aho muri hose, maze igihe umukama azogarukira mu bunini n'ahazwa bwiwe muze mubashe kumusanganira nawe abajane mu birimba vy'ijuru, mubane nawe imyaka yose. Tubaketse rero ibatesi muhora yose. Mukama nuhezagire aya mashapure ibimenyetso vyeranda aba babatijwe bagiye gukoresha mu kwitagatifuza bacika umuvyo wa Bikira Mariya. Ubafashe rero bazigamiranga kandi mu makanda ya Yesu Kristo bashobore kwikorera umusaraba kandi babe abantu bameze neza nk'umuvyo wa Bikira Mariya. Tuzihezagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nuko rero abakristo mwese muce muhaguruka, ayo mazi duhejeje guhezagira ubunyene n'itara rya Pasika namwe muyageko. Uwayo mazi ndayahezagije aca akora ku metso rw'umusaraba akengurukira Imana. Oh
Maria, Maria,